Jewe muri kino gitondo nabonanye n'umuserukizi w'ico gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika arashikiriza ubutumwa yuko leta yiwe isaba Burundi kuzokora neza gukorana nayo kugira ngo yemere yuko abarundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika badafise ivyangombwa botahukanwa kuko ni politike ya Donald Trump umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika bariko arabikora i Burundi gusa ni mu bihugu vyose mwarabibonye nivyo bariko barakora murumva rero yuko natwe tweza ngo tudadaze ngo nitwemere ko abarundi baza kandi babaje mu gihugu cyabo abo barundi rero tuzemera ko baza mugabo twamusavye yuko boza agateka kabo kubahirijwe ntibakubagugwe baze ku neza yabo hanyuma natwe leta dushe kubakira mugabe igitigiri ntacyo yambwiye sino kibashikiriza ubu tuzobandanya kuronderera ugwaruka rwacu ibihugu goja kwisumamwo ariko bakagenda bakingiwe biciye mu masezerano n'ibihugu bikeneye abakozi nk'akarorero gushika uno munsi abarundi bamaze kuja kwisumamwo muri Arabie Saoudite bararenga gato 10,000 mu kiringo c'umwaka umwe n'igice gusa dushizemwo n'abagiye imbere yuko amasezerano ja mu ngiro dushika ku barundi bashika 17,000 tukaba twarinjije muri amahera y'amarundi ashika hafi miliyari 10 hamwe n'amahera kava amahanga amadolari miliyoni 10 kubera ico gikorwa canke muri rusangi begi intambara yo muri Kongo Uburundi buriko bukoresha umukenyuro uwuhe canke approche yihe kugira ngo iyi ntambara ihere canke ibintu vyo kwagirizanya hagati y'Uburundi n'u Rwanda bamwe bagiriza abandi bagiriza kwagirizanya niyihe approach canke umukenyuro muri ko marakoresha kugira ngo ibintu vyose bihere n'ijya ntambara ihere murakoze mire umenyesha makuru abaje ikibazo kijanye n'imigenderanire hagati y'Uburundi n'u Rwanda hamwe n'ibijanye n'intambara y'ikirabera aho hakurya mu gihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo ikibazo cy'u Rwanda mwakibajije imisi yose u Rwanda n'u Burundi ni ibihugu bibanyi kandi u Rwanda kujya umuntu atitorera umuvyeyi nta gihugu na kimwe citorera umubanyi mukundana mudakundana muguma mubana muhendahenda hari igihe bigenda nabi n'igihe bigenda neza nama nabivuze kenshi yo mubaje ikibazo k'imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda ndabigereranya n'ihindagurika ry'ibihe kuba abayobozi namwe bakozi mwese mwifatanije natwe muri gikorwa ciza muri kino gitondo banyakubahwa bamenyesha makuru umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye ndabaramukije amahoro y'Imana nkuko mwabibonye mu butumire twabashikirije twaramutse muri kino gitondo ciza Imana dutijije tuza gushikiza icese abarundi n'amakungu ibikorwa twaranguye muri ubushikiranganje bw'imigenderanire n'andi makungu no gufashanya mu iterambere mu gice kigira ca kabiri c'umwaka w'ibihumbi 2023 ushira 2024 no kuvuga kuva itariki imwe y'ukwezi kw'indwi gushika itariki 31 Kigarama umwaka uheze ishasha muri uyu mugigwa nuko mu gushikiriza ivyaranguwe muri amezi 6 aheze tuza kwisunga yambona kazoza yacu igamije kugira igihugu cyacu iza cy'u Burundi igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060 aha tukaba twisunze n'ijambo nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu iza cy'u Burundi yavumereye igihe yari karifuriza umwaka mwiza muhire abarundi aho yavuga ko umwaka w'2025 ari umwaka fatiro mu gikorwa c'iteka cyo gushira mu ngiro imbona kazoza yacu dusangiye twese uyu mwaka kandi nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu iza cy'u Burundi akaba yawitiriye umwaka w'umunyamwete vyumvikana rero ko ari umwaka w'umuvuduko udasanzwe mu rugendo rw'iteka turimwo ruzodushikana mu mwaka wa 2040 no mu mwaka wa 2060
twese hamwe nk'abanyamwete atawusigaye inyuma. Nk'uko mubizi rero, imbona kazoza yacu ifise inkingi ngenderwako zitanu. Ariko rero muri iki gikorwa c'uno munsi tuza kwisunga inkingi zibiri zerekeye ubushikiranganji bw'imigenderanire n'andi makungu no gufashanya mu iterambere. Aho mvuga inkingi ya mbere ni inkingi rusangi ihamagarira inzego zose z'igihugu gufata iya mbere mu gushira mu ngiro imbona kazoza twese hamwe mu runani rw'intamenwa, ibyo twise mu rurimi rw'igifaransa engagement de l'État. Iyindi nkingi iraba ubushikiranganji turongoye ni inkingi ya gatanu iduhamagarira kunga ubucuti no gufashanya n'ibindi bihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu tutibagiye n'abanyamitahe bakava amahanga, ibyo twise partenariat fructueux mu rurimi rw'igifaransa. Twisunze rero izo nkingi zibiri z'imbona kazoza yacu, iya mbere n'iya gatanu, tuza gushikiriza ivyaranguwe mu maprograme ashika 3. Programe ya mbere ni ijanye no gukingira inyungu z'u Burundi n'iz'abarundi mu mahanga tubicishije mu gutsimbataza imigenderanire myiza hagati y'igihugu kimwe kimwe ubwaco, ico twita coopération bilatérale mu rurimi rw'igifaransa. Gukingira abarundi bakora mu mahanga dusanzwe kwita iwacu diaspora, hamwe rero no gukingira ubwigenge bw'igihugu bw'igucaciza c'u Burundi mu makungu kugira ntibuvogegwe. Programe ya kabiri iduhamagarira gukorana n'ibindi bihugu bibanyi n'ivyo mu karere, ico twita mu Gifaransa intégration régionale, hamwe n'ibihugu vyose n'amashirahamwe mpuzamakungu muri rusangi, ivyo twita coopération multilatérale, mu ntumbero yo guteza imbere abenegihugu b'ibihugu vyose bivanye n'umuvuduko, ubutunzi kama n'ubushake bwa politike bw'igihugu kimwe kimwe cyose. Programu ya gatatu iraba ibikorwa vya misi yose mu bushikiranganji na cane gutsimbataza intwari ibereye mu kugwanya bakaboko no kubungabunga neza uburyo abenegihugu baduha ngo tubatunganirize biciye mu matagisi yabo. Guhimiriza abakozi gukora bitanga badaharura amasaha y'akazi kugira umwimbu ube mwinshi gusumba uko vyahora, maze turonke umusesekara natwe dushora mu mahanga. Vyumvikana rero ko muri uyu mwaka mfatiro atakugoheka na kare basoko baramaze ngo uri mitiro ukimbura ingonera canke ngo utari ntamira. Duhamagarira rero gufata twese umwe wese mu vyajejwe gukura amaboko mu mpuzu, tukaba koko abanyamwete mu runani rw'intamenwa tugana ryasango twese tuzi ry'umwaka w'2040 n'umwaka w'2060. Duhereye rero kuri programe ya mbere yo gukingira inyungu z'u Burundi mu makungu biciye mu gutsimbataza imigenderanire myiza n'amakungu, hakozwe vyinshi cyane muri aya mezi 6 aheze. Nitwo bidondagura byose ngo tubimare muri uyu mwanya muto dufise. Tuza rero gushimikira kuri bikuru vyaranguwe, ibindi navyo nkuko mubizi twagiye turabibashikiriza ku munsi tubicishije ku mbuga ngurukana bumenyi, ku maradiyo n'imbonesha kure zikorera aho iwacu mu gihugu n'izo mu mahanga. Icambere novuga cakozwe cabaye ico kugiranira amasezerano n'ibindi bihugu mu bisata binyuranye twese dufisemwo inyungu. Mu mezi 6 aheze twashize umukono ku masezerano ashika hafi 17 mu bisata bitandukanye, nkuko ndabivuze twese dufisemo inyungu zaba za politike canke iz'ubutunzi. Reka duhere ku gihugu ca Chad. Igihugu ca Chad twagiraniye amasezerano abiri. Amasezerano abiri ya mbere n'amasezerano ngenderwako cyo twita mu Gifaransa accord cadre de coopération mu bijanye no gufashanya mu iterambere. Ayo masezerano ni nayo azoduha uburenganzira bwo gufashanya mu bindi bisata by'ubuhinga twese
dufisemo inyungu. Amasezerano ya kabiri twagiraniye n'igihugu ca Chad n'amasezerano akuraho ibisabwa byose ku bene gihugu b'u Burundi n'abigihugu ca Chad kugira baze baragenderanira bimwe mu itaviza bidasabwe. Ayo masezerano nayo akaba araba impapuro z'inzira zose, impapuro z'inzira z'icubahiro, impapuro z'inzira z'akazi hamwe n'impapuro z'inzira zisanzwe. Igihugu ca Zambia twagiraniye amasezerano 6 igihe nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yari yagendeye ico gihugu kuva itariki 1 gushika itariki 3 z'ukwezi k'umunani umwaka uheze. Duhiriwe duhishije n'umuserukizi w'u Burundi muri Zambia akaba yaje kutuvumba ikiganiro. Karibu muserukizi. Igihugu ca Zambia rero amasezerano 6 yo hambere novuga amasezerano ajanye no gukuraho ibisabwa ku mpapuro z'inzira z'icubahiro kugira tuze turaja muri ico gihugu vyoroshe. Musanzwe muzi ko u Burundi ari bwo burongoye ubu isoko rusange ikomesa. Bizotuma rero abakozi ba leta baza baraja muri ayo manama mu gisagara ca Rusaka bazogenda borohewe ntibacegwe bariko barondera amaviza. Amasezerano ya kabiri n'amasezerano yo gufashanya mu bisata by'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi. Amasezerano ya gatatu ni mu bijanye no guhanahana ibidandazwa, cyo twita mu Gifaransa accord commercial. Ubushakashatsi mu gisata c'uburimyi gukingira abene gihugu mu buzima bwabo bwa misi yose na cane abatishoboye, ivyo twita mu Gifaransa protection sociale. Guhanahana inkozi z'ikibi zihungira mu bihugu vyacu kugira ngo zirengutswe imbere y'intare, hamwe rero n'ayandi masezerano yo gufashanya hagati ya za kaminuza z'ibihugu vyacu uko ari 2. Reka dusimbire mu gihugu ca Benin. Igihugu ca Benin twaragiranye amasezerano naco nyene yo gukuraho ibisabwa kugira bene gihugu b'u Burundi n'abihugu ca Benin baze baragenderanira atagisabwe atamaviza asabwe. Ivyo bikabira abarundi bafise impapuro z'inzira zose, haba impapuro z'inzira z'icubahiro, iz'akazi canke zisanzwe, bose bazosha kugenda muri ico gihugu atagisabwe. Ariko rero hari n'andi masezerano n'ico gihugu ariko arategurwa ajanye no guhanahana ibidandazwa, cyo twita accord commercial, n'ayandi yo gukingira imitahe kava amahanga, ivyo twita mu Gifaransa protection des investissements. Reka tuje mu gihugu c'Ubushinwa. Igihugu c'Ubushinwa twagiraniye amasezerano 6, amwe muri ayo akaba yashizwe ku mukono mu gihe nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yari yagendeye ico gihugu mu kwezi kw'icenda umwaka uheze. Amasezerano ya mbere nayo gufashanya mu bijanye n'iterambere rusangi ridakumira, ano yashizwe ku mukono itariki 6 z'ukwezi kw'icenda umwaka uheze. Amasezerano yo gufashanya mu gisata c'uburimyi no guhanahana ibidandazwa hamwe no kurwanya ihindagurika ry'ibihe, ibiza n'isibe, nawe nyene yashizwe ku mukono itariki 6 z'ukwezi kw'icenda umwaka uheze. Amasezerano ajanye no korohereza u Burundi gushora ikawa n'intete zayo hisunzwe ibisabwa bijanye no gukingira amagara y'abantu mu bihugu vyose ko ari 2, ico bita mu Gifaransa exigence phytosanitaire. Amasezerano yo kutwubakira inyubakwa rutura igeretse 12 y'ubushikiranganje bw'imigenderanire n'ayandi makungu y'u Burundi muri capitale politique twashize ku mukono itariki 19 z'ukwezi kw'icenda mu 2024. Iyo nyubakwa rero muko twayivuganye n'igihugu c'Ubushinwa ishobora kuzorangira kubakwa mu 2028. Urumva ko ari inyubakwa y'agateka igeretse 12. Guhinyanyura neza amasezerano ajanye no gusubiramwo kwagura no kubaka kijambere ikibuga c'indege ca Bujumbura citiriwe incungu ya demokrasi Melchior Ndadaye, mukamuzi ko ico gikorwa catanguye. Amasezerano y'ingabire y'Ubushinwa ingana hafi miliyoni 14 z'amadolari yo kudusahiriza mu bisata binyuranye by'ubuzima bw'igihugu. Ubu rero aho bukera tuzovugana n'ico gihugu c'Ubushinwa
kugira turabe ibisata aya mahera yokoreramwo yisunze vy'abene gihugu bakeneye kandi hisunzwe n'ayambona kazoza yacu dusangiye twese. Reka tuje mu gihugu bita Saint-Marin, bamwe bashobora kuba batakizi, n'amasezerano twagira n'ico gihugu kugira dushireho migenderanire hagati yacu, kuko ivyo bihugu ari bibiri. Ni igihugu kitari igihugu kinini mu bwaguke, mugabo murumva yuko twungutse igihugu kigenzi. Igihugu kigenzi kuko nko mubizi muri ya nama ya bose yishira mu mpuzamakungu ONU, ico bita muri France Assemblée Générale, amajwi y'ibihugu vyose hayo vya rutura canke bito bito arangana. Murumva rero ko batwunguze umugenzi mushasha. Twaragiranye kandi amasezerano n'igihugu ca Principauté de Monaco, n'amasezerano ngenderwako yo muri rusangi azotuma dushobora gufashanya mu bindi bisata vy'ubuhinga twese dufisemo inyungu. Igihugu ca Hongrie twageneye amasezerano ajanye n'impusha zo kuja kwiga muri ico gihugu. Tukaba twashize ku mukono itariki 27 z'ukwezi kw'icenda umwaka uheze mu gisagara ca New York ku cicaro gikuru cishira mu mpuzamakungu ONU, aho nari naserukiye umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi mu nama ya bose ihuza abakuru b'ibihugu n'amareta bari mwishirahamwe mpuzamakungu ONU. Itariki 19 z'ukwezi k'umunani 2024 Uburundi bwarasabye kwinjira mu muryango w'ibihugu bisangiye politike yo gukingira imiryango nk'inkingi y'iterambere hamwe n'imico kama n'ubwigenge bw'igihugu byacu, tubicishije mu guteza imbere abakenyezi n'abigeme bo nkingi y'imiryango. Nk'uko mubizi, ubwigenge bw'igihugu cyacu n'imico kama myiza twarazwe n'abasokuru ni ntavogerwa kandi ntacyo twobiguza. Tugiye gukorana n'ivyo bihugu kugira turabire hamwe ingene twokingira iyo mico kama n'ubwigenge bwacu. Bibaye ngombwa tugashiraho umurongo utukura ntarengwa kugira nituvogerwe, twikingire tuzitire tutaronegwa, nk'uko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi aherutse kubivuga igihe twari mu masengesho y'amashimwe asozera umwaka w'2024 hajya kuri ETS mu Kamenge, aho yanaciye ashimira umufasoni w'umunyamerikakazi Valeria Hibert yari yitavye ubutumire bwo kwifatanya n'abarundi mu bikorwa byo gusozera umwaka no guhimbaza Imana mu mwaka w'2024, amushimira ku kuntu yaduteye intege ngo abarundi ntiduheshe mu vyo turimo vyo gukingira ubwigenge n'akaranga kacu, tugume kwibanga byo gukingira imico kama twarazwe n'abasokuru n'ubwigenge bw'igihugu cacu. Duhiriwe duhishije n'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika caraye cinjiye muri uwo muryango, kigira igihugu ca 40, aho igihugu cacu c'u Burundi kigira ubwa 39. Mu bijanye no gukingira abarundi n'inyungu zabo mu mahanga hakozwe ibi bikurikira. Ubwa mbere twarateguye mu mpera z'ukwezi kw'indwi indwi yahariwe abarundi bakora mu mahanga. Iyo ndwi yabaye akaryo keza ku barundi ba mu mahanga ko kwishikira aha mu gihugu kugira barabe ico nabo boterera mu ishigwa mu ngiro y'imbona kazoza yacu yo mu 2040 n'2060 biciye mu migambi y'iterambere no kudusahiriza mu buhinga bashoboye kurahura mu mahanga. Kabaye kandi n'akaryo keza ko kuganira n'umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, akaba yarabatekerera agakemanyi ku bijanye n'ingene boterera mu iterambere ry'igihugu cyayibarutse, yongera abaha n'impanuro nkebuzo zo gukunda igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi nk'impetso twese dusangiye. Harateguwe kandi inganda n'imiherero yo guhinyanyura gushasha politiki y'abarundi bakora mu mahanga, bamwe twita diaspora, kugira yisunge mbona kazoza igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi n'umugambi mukuru w'iterambere w'igihugu cyacu uhinyanyuwe gushasha. Twaragendeye ibigo bijeje kwegeranya abarundi bifuza gukora mu bindi bihugu na cyane mu gihugu cya Arabie Saoudite, kugira turabe ko ivyo bigo bikora koko vyisunze
amategeko y'igihugu n'amategeko abagenga. Twarateguye uruganda n'abajejwe intwaro n'umutekano ku rwego rw'intara kugira tubasangize kandi duhanahana ivyiyumviro ku bijanye n'amategeko araba abimukira, la migration. Twarateguye kandi mu ntara ya Rumonge uruganda rwo guhanahana ivyiyumviro mu bijanye n'ishigwaho rya politike iraba abimukira mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Twarifatanije n'ibindi bihugu mu guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe kugwanya urudandazwa rw'abantu, ico twita mu Gifaransa traite des personnes. Kabaye akaryo keza ko guhimiriza umurundi wese ahari kugwanya ako kabi kabishe. Kubijanye no gukingira ubwigenge bw'igihugu mu makungu hakozwe vyinshi, ariko tuza gushimikira kuri bikuru gusa. Twaratanguje ibikorwa byo kugurura ubuserukizi bushasha bw'u Burundi mu bindi bihugu. Aho novuga nk'igihugu ca Canada, Cuba na Vatican. Twaruguye kandi cese inyubakwa nshasha iteye igomwe y'ubuserukizi butoya bw'u Burundi ikigoma muri Tanzania, ni bimwe twita Consulat General. Uwo akaba ari umugambi rero dufise mu bihugu vyose dufisemwo ubuserukizi. Turabandanya tuja mu manama ahuza ibihugu vyose byo mu karere no ku isi yose kugira ngo ijwi ry'u Burundi riterere mu nyishu z'ibibazo bihanze isi, haba ibibazo by'amahoro n'umutekano, ihindagurika ry'ibihe, kugwanya iterabwoba, hamwe rero n'ibijanye n'iterambere rirama kandi ridakumira. Mu bijanye na programa duhamagarira gukorana n'ibindi bihugu byose byo mu karere, coopération régionale, hamwe n'ibindi bihugu n'amashiramwe mpuzamakungu muri rusangi, coopération multilatérale. Twaranguye ibikorwa bikurikira. Muri amezi 6 aheze, uruhara rw'u Burundi mu gutorera umuti ibibazo bihanze isi n'akarere rwaratsimbataye biciye mu mashiramwe mpuzamakungu. U Burundi bwizewemwo buratorwa mu burongore ibindi bihugu. Aho twovuga nk'itorwa ry'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ngo arongore isoko rusangi komesa y'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko na Afrika y'amajepfo, twongeyeko n'igihugu ca Egiputa na Tunisia. U Burundi burabandanya buserukira hamwe n'ibindi bihugu bishika 46 isi yose muri ca gisata c'ishiramwe mpuzamakungu ONU kijejwe gukingira no guharanira agateka kazina muntu i Geneve mu Busuwisi, ibyo twita mu Gifaransa Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Burundi kandi buriteguye kurongora ico no kwita inama ya bose yishirahamwe riraye by'ubutunzi muri Afrika yo hagati. Ico gisata twita CAC ni Burundi muri umwaka wa 2025 azokirongora. Burundi kandi nibwo burongoye ikomisiyo igiriya gatatu yishiramwe mpuzamakungu ONU, cyo twita troisième commission y'inama ihuza bose yishiramwe mpuzamakungu ONU jejwe imibano n'agateka kazina muntu hariya ku cicaro gikuru ca ONU mu gisagara ca New York. Burundi buriko uritegurira kandi gutwara ubumwe bwa Afrika mu mwaka wa 2026 inyuma y'igihugu ca Angola kigiye gufata ico kibanza mu kwezi kwa kabiri uno mwaka. Tuguma kandi dukora ibishoboka byose kugira isura y'u Burundi mu makungu ibandanye iba neza gusumba, ni naho n'igihugu cacu ciza c'u Burundi kizoba nyabagendwa. U Burundi bwarakiye kandi amanama menshi amudugi wacu, amanama nk'ijya nama nkuru ya komesa yahuza abakuru b'ibihugu barukiye muri iyo soko rusange ya komesa yabereye aho iwacu, kandi nkuko mwayibonye ikaba yateguwe neza ku iteka ry'u Burundi n'abarundi. Twarateguye kandi inama rukokoma y'abakenyezi b'imboneza aho iwacu Burundi. Turategura n'inama y'ugwaruka ku rwego rwa Afrika. Ivyo vyose nagateka ku Burundi. Hanyuma turanategura na ya nama rukokoma yahuza abo dufashanya mu iterambere n'abagwiza mitahe
bakava amahanga kugira ngo baze ngaho iwacu dufatanye mu kuraba ivyo bokora kugira ngo badusahirize mu gushira mu ngiro yambona kazoza yacu ariko biciye mu nyungu za bose. Ganyaganya ni irya table ronde mwabonye yateguwe neza cyane ngira abarundi bose barashimye. Uburundi bwaritavye n'amanama menshi y'amashirahamwe mpuzamakungu nka ONU, ubumwe bwa Afrika n'andi manama yo mu karere kugira twifatanye n'ibindi bihugu mu guhangana n'ibibazo bihanze akarere n'isi yose. Twaritavye kandi inama rukokoma zihuza ibihugu bimwe bimwe vya rutura n'ibihugu vya Afrika, hano uvuga nk'igihugu c'Ubushinwa, igihugu c'Ubuyapani, Uburusiya n'igihugu ca Turkiya. Mu bijanye n'intwaro muri rusangi mu bushikiranganje turongoye novuga ko ari igikorwa ca misi yose. Mu kwitunganya mu bikorwa vya misi yose twashimikiye cane gukora twisunze uburyo buharuye neza igikorwa ku gikorwa, ivyo twise budget programme. Ugutsimbataza intwari ibereye mu kugwanya twivuye inyuma isesagurwa ry'uburyo leta iduha ngo dushire mu ngiro ivyo twiyemeje gukora bijanye n'ineza y'abenegihugu. Kugwanya ruswa, gukundisha abakozi akazi, guhanura no guhana kugira umwimbu w'abenegihugu bakora mu bushikiranganje bw'imigenderanire n'andi makungu bugende bwiyongera gusumba. Twarateguye kandi n'inama ihuza abakozi bose kugira duhanahana ivyiyumviro ku bijanye n'ubuzima bwa misi yose bw'ubushikiranganje tujejwe. Gukoresha ubuhinga bwa none kugira ngo tubone amasaha abakozi batondeye ku kazi n'ibindi. Ku bijanye n'igikorwa cyo guhanahana amakuru, twarashoboye gutunganya neza amasite web y'ubuserukizi bw'Uburundi mu makungu ku buryo yose akorera ku murongo umwe yisunze intumbero imwe. Tubandanya gusangiza abarundi n'amakungu ibikorwa dukora ku munsi tubicishije ku mbuga ngurukana bumenyi, amaradiyo, imbonesha kure za hano n'izo mahanga. Twarashizeho kandi n'igisata gishasha kijejwe gusigura no guhindura indimi zimwe bazishira mu zindi, ico twita mu Gifaransa service d'interprétariat et de traduction. Ico gisata kikaba gikoresha indimi zine: Ikirundi, Gifaransa, Icongereza n'Icarabu. Ubu rero bakaba bari ku kivi kandi bakaba bagifatamo neza, turabateye intege. Twarakoze inama y'abaserukizi b'ibihugu baserukiwe aha i Burundi kugira ngo tubasigurire twongere tubasangize ibijanye n'ubuzima bw'igihugu na cane imigambi y'iterambere n'ingene botuba hafi mu ishigwa mu ngiro y'imbona kazoza yacu dusangiye twese. Muri rusangi rero novuga yuko ivyo twishinze muri gice ca kabiri c'umwaka wa 2023 ushira 2024 ko twabiranguye neza ku bice bishika hafi 97%. Ngira ngo kwikomera amashyi. Reka rero dusimbire mu bijanye n'ivyo tugiye kwitaho muri uyu mwaka wa 2025 witiriwe umunyamwete. Aho naho novuga nk'ibi bikurikira. Ubwa mbere tuzobandanya gushira mu ngiro ya politike shashe migenderanire ihagaze ku butunzi. Iyo nayo nkuko mubizi ishimikiye ku nkingi zitanu. Inkingi ya mbere niyo guhamagarira abanyamitahe bakava amahanga kugira bazane imitahe yabo ayi Burundi. Inkingi ya kabiri niyo guhanahana ibidandazwa hagati y'ibihugu n'igihugu cacu. Inkingi ya gatatu niyo guhanahana ubukerebutsi mu bijanye n'ivyo twokwita mu Gifaransa transfert de technologie. Iyindi ya kane niyo guhimiriza abarukera rugendo kuza ku bwinshi aho iwacu Burundi. Murazi ko iyo baje aho iwacu Burundi bahasiga ya mahera kava amahanga akadusahiriza mu bikorwa by'iterambere. Inkingi ya gatanu niyo kurondera rwizatunga bakava amahanga kugira dukorane mu kubaka inyubako za rutura zikenerwa cyane mu iterambere. Hano uvuga nk'ibibuga vy'indege, ibivuko, amabarabara manini, ibarabara ry'indarayi, amabara yagutse kandi meza. Ubwa
ubwa kabiri tuzobandanya gukingira inyungu intere z'Uburundi n'abarundi mu makungu tubicishije mu buserukizi bwacu mu mahanga no mu manama tuza turajamwo buri munsi buri kwezi buri mwaka. Ubwa gatatu tuzobandanya gukingira ubwigenge n'imico kama yacu twarazwe n'abasokuru kugira ntituvogere, bibaye ngombwa nabivuze dushoboye gushiraho umurongo utukura ntarengwa kugira ntitwinjiranwe tutarazitira. Ubwa kane tuzoguma dukora uko dushoboye kose kugira isura y'igihugu y'Uburundi bwacu mu makungu igenda iba neza gusumba, ni nayo nabivuze mu kanya ituma igihugu cyacu cy'u Burundi kiba nyabagendwa. Ubwa gatanu tuzobandanya kwifatanya n'ibindi bihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu mu gutorera inyishu ibibazo bihanze isi na cane cane ibibazo bijanye n'amahoro n'umutekano ku isi tutibagiye no mu karere. Ubwa gatandatu tuzobandanya gukoresha ubwenge n'ubukerebutsi buva ku Mana kugira ngo Uburundi bugume butogwa amashirahamwe mpuzamakungu yo mu karere n'ayo mu karere, mbere n'abarundi bagume bizegwa muri ayo mashirahamwe. Ubwindwi tuzobandanya twubaka canke dusanura inyubakwa z'ubuserukizi bw'Uburundi mu mahanga kugira tugire inyubakwa zacu bwite atagupanga, maze tugire iwacu twubahwe. Ubw'umunani tuzobandanya turonderera urwaruka rw'Uburundi impusha zo kwiga hanze, ibyo twita bourse d'études, hamwe n'ingendo shuri ku bakozi kugira ngo bashobore kuja gukarisha ubwenge hanze, baronke ubumenyi n'ubukerebutsi mu bisata binyuranye dukeneye mu kazi ka misi yose, hamwe no mwishigwa mu ngiro y'imbona kazoza yacu y'u Burundi. Ubw'icenda aribwo bwa nyuma tuzobandanya kuronderera urwaruka rwacu ibihugu goja kwisumamwo, ariko bakagenda bakingiwe biciye mu masezerano n'ibihugu bikeneye abakozi. Nk'akarorero, gushika uno munsi abarundi bamaze kuja kwisumamwo muri Arabie Saoudite bararenga gato 10,000 mu kiringo c'umwaka umwe n'igice gusa. Dushizemwo n'abagiye imbere y'uko amasezerano aja mu ngiro, tuja dushika ku barundi bashika 17,000. Tukaba twarinjije muri amahera y'amarundi ashika hafi miliyari 10 hamwe n'amahera kava amahanga amadolari imiliyoni 10 kubera ico gikorwa. Nomenyesha ko ico gihugu catwemereye abarundi bashika hafi 25,000 boja gukorayo mu myaka 3. Mugabo rero kubera tuyafise indege igenda iri hagati y'ibihugu vyacu atahandi iciye, turashobora kutabishikako muri iyo myaka 3, mugabo twibaza ko mu myaka 5 tuba twabishitseko. Ico gikorwa turiko twikora no mu bindi bihugu, turiko turategura amasezerano n'ibihugu vya Oman, vya Emirates, ibihugu vya Kuwait, ibihugu vya Bahrain n'ibindi vyo mu Barabu, hamwe n'ibindi bihugu vyo muri Afrika nka Gabon n'ibindi. Reka rero mu nkundire imbere yo gusozera kiganiro shimire bimwe by'umwihariko abarundi bose batugumye hafi kugira ngo igikorwa kigende uko tugishikirije. Ubwa mbere reka nshimire Imana mushobora byose yadushoboje, yaduhaye ubwenge bukerebutsi n'ubwitonzi buyivako kugira igikorwa kigende uko mukibonye. Ubwa kabiri ndashimira bimwe bivuye ku mutima n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, yangumye hafi ampa impanuro, ampa intumbero kugira ngo politiki ijanye n'imigenderanire n'andi makungu igende neza gusumba uko yahora. Mu ntiza amashi tumukomera amashi cyane. Ubwa gatatu ndashimira ibihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu dukorana twuzuzanya mu migambi y'iterambere bisunze yambona kazoza y'igihugu cyacu na wa mugambi mukuru w'igihugu usubiyemwo gushasha. Ubwa kane sinoreka gushimira abakozi bose bo mushikiranganje tujejwe bakoze batiziganyije no mutaga kugira ngo ibikorwa byose twishinze kurangura muri iki gice cya kabiri c'umwaka bikogwe neza nk'uko tuvyifuza. Namwe mwiyongera amashi. Reka sozere nshimira abamenyesha makuru bama bitavye ibikorwa vyacu kugira ngo babisangize abarundi n'amakungu
nongera ndabashimira ukuntu babishikiriza bisunze amategeko y'umwuga wabo. Mu gusozera reka ko ari ubwa mbere tubonana muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025, ndabipfuriza umwaka mwiza, umwaka muhire, umwaka w'amata n'ubuki, umwaka w'amagara meza kuri mwese miryango yanyu, umwaka wo kuroranirwa mwese, umwaka w'umunyamwete, umwaka w'ituze, umwaka w'amahoro n'umutekano mu Burundi, mu karere no ku isi hose. Nkaba ndabashimiye nongera nsaba Imana ibahezagire, murakoze. Ikiranganje muri uwo mwanya turiko turavugana imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda yifashe gute muri kano kanya? Mbega muracavugana, haracara amakontakte, bimeze gute? Hanyuma hari u Rwanda rurakunda kwagiriza u Burundi yuko mu ntambara ya Kongo u Burundi buriko bugwana ku ruhande ruriko FDLR. Mbega iki kimeze gute, mubivuga kwiki? Canke muri rusangi mbega intambara yo muri Kongo u Burundi buriko bukoresha umukenyuro uwuhe canke approche yihe kugira ngo iyi ntambara ihere, canke ibintu vyo kwagirizanya hagati y'u Burundi n'u Rwanda, bamwe bagiriza abandi bagiriza kwagirizanya, niyihe approche canke umukenyuro muriko murakoresha kugira ngo ibintu vyose bihere n'irya ntambara ihere? Murakoze. Mire umenyesha makuru abaje ikibazo kijanye n'imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda, hamwe n'ibijanye n'intambara y'ikirabera aho hakurya mu gihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ikibazo cy'u Rwanda mwaka ibaje imisi yose. U Rwanda n'u Burundi ni ibihugu bibanyi, kandi u Rwanda kujya umuntu atitorera umuvyeyi, nta gihugu na kimwe citorera umubanyi. Mukundana mudakundana, muguma mubana muhendahenda, hari igihe bigenda nabi n'igihe bigenda neza. Nama nabivuze kenshi yo mubaje ikibazo k'imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda, ndabigereranya n'ihindagurika ry'ibihe. Hari igihe hagwa akazuba, hagwa akavura keza, n'igihe hakizuba. Murumva rero yuko nimba ubu bimeze nabi, ntawe uzi ko mu myaka iri imbere zo bimeze nabi. Mugace cyo mumenya nuko twebwe ku ruhande rwacu biroroshe, nta kindi dusaba, dukunda kubana n'ababanyi neza. Tubasaba yuko bodushikiriza wa mugwi washatse guhiga ubutegetsi mu 2015, ujya mugwi babaduhaye. Murumva yuko ikibazo cyo kivuye mu nzira. Kubona rero bashimye kugumana bajya abantu, ngira mwarumvirije ikiganiro nyenicubahiro mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi yashikirije abaserukizi b'ibihugu igihe ari karabipfuriza umwaka mushasha ku wa gatanu, niho mwari muri. Ico kibazo yakivuze ko vyinshi cyane. Urumva rero yuko kuva ku wa gatanu gushika uno munsi atagishasha kindi kiraboneka. Kubijanye n'intambara ikiraba hakurya mu gihugu kibanyi ca Kongo, murazi ko igihugu cacu dushira amahoro imbere muri vyose, umubano mwiza hagati y'ibihugu, kandi dushira imbere kubahiriza ingingo ngenderwako zishira hamwe mpuzamakungu ONU, kutavogera ibindi bihugu, kutavogera imipaka y'ibindi bihugu, kubaha ibindi bihugu tukubahana. Niko twebwe dukora mu bushikiranganje bw'imigenderanire n'andi makungu. Iyo rero mubonye igihugu kinaka gifashe abasirikare n'ibigwanisho, kikajabuka, kikarengana imipaka, kikagenda mu kindi gihugu, none mwumva ko icyo gihugu kindi bakivogerera. Ivyo rero twebwe ntitubishigikiye. Dushigikiye yuko atabihugu bivogera ibindi. Tushaka kujabuka mu kindi gihugu ufise ibigwanisho, kuko iyo ufise ibigwanisho kenshi n'abene gihugu barahagwa. Dusaba rero nk'uko ibihugu vyinshi muri ka kanama ca gisata gishejwe amahoro n'umutekano ku isi ca ONU, Conseil de Sécurité, mwaravyumvisha yakoranye kabiri, isaba yuko ico gihugu cy'u Rwanda cokura abasirikare bacu mu kindi gihugu, kuko igihugu ca Kongo ni c'abakongomani, si c'abanyarwanda, si c'abarundi, si c'abazungu, ni igihugu cabo, babwiza kwitunganya uko bayibona. Hanyuma ibibazo biza bisigaye abasoda mu Rwanda bamaze kuva muri ico gihugu, biza ibibazo by'abakongomani bashoboye guca, bashobora kwitorera umuti biciye mu biganiro. Murazi yuko hari imihora myinshi hari isanzwe hari kugira ngo
ivyo bihugu abo bagwana muri Kongo bashiye kumvikana turafise umuhora twita processus de Rwanda na processus de Nairobi. Numva rero yuko imihora ihari bisabwa rero yuko ibihugu vyose vyo mu karere ibihugu vyo kw'isi vyokora ko bishobora kose kugira ngo iyi ntambara ntibandanye, kuko ibandanije ishobora kuba intambara y'akarere nayo ihitana abantu mu karere. Nitwifuza yuko hoba ubwicanyi bwabaye mu myaka yahera mu karere iwacu. Twifuza yuko iyo ntambara yohagarara vuba kugira kwica kw'abenegihugu bo mu karere kugabanuke, kandi tukibaza yuko amakungu azokora uko ashoboye kugira ngo intambara ntibe intambara mu karere, kuko umuntu amenya ingene intambara itangura, ntamenya ingene ihera, ntamenya n'inkurikizi yayo akitangura. Nibaza rero yuko guheza intambara mu karere ari ku neza y'abenegihugu mu karere bose, haba abarimwo bayiteye n'abatayiteye bose bayifise mu nyungu. Amahoro niyo dukeneye kugira ngo itugume tuja mu bintu vyo kugwana aho gukora ibikorwa by'iterambere kugira ngo abenegihugu bisununure mu buzima bwabo bwa misi yose. Nuko rero kikaze cyo niko nocishura. Nous avons vu une liste sur les réseaux sociaux des Burundais. Ça concerne la nouvelle politique étrangère des États-Unis avec Donald Trump. Il y a une liste des Burundais sur les réseaux sociaux qui allaient être expulsés. Est-ce que vous avez eu une notification diplomatique qu'il y a des Burundais qui seront expulsés? Et puis, avec cette nouvelle politique de coopération aussi, il y a des aides, des financements des États-Unis qui vont stopper, qui comme l'a annoncé le gouvernement américain. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire au niveau du Burundi pour que les programmes, les projets qui étaient financés par les États-Unis puissent continuer? Ce sont mes deux questions. Merci. Murakoze cyane kuri ico kibazo muramubajije ati igihugu kuri intwaro shasha ya President Donald Trump ko afise umugambi wo kwirukana muri ico gihugu abanyamahanga badakwijije ibyangombwa. Ati twarabonye ku rubuga ngurukana ubumenyi n'abarundi liste y'abarundi bari muri abo bashaka kwirukanwa mu misi ya vuba. Iyo liste nanje nayibonye ku mbuga ngurukana ubumenyi abo ku vy'ukuri jewe muri kino gitondo nabonanye n'umuserukizi w'ico gihugu cya Leta Zunze za Amerika arashikiriza ubutumwa yuko leta yiwe isaba Burundi kuzokora neza gukorana nayo kugira ngo yemere yuko abarundi baba muri Leta Zunze za Amerika badafite ivyangombwa botahukanwa, kuko ni politiki ya Donald Trump umukuru w'igihugu ca Leta Zunze za Amerika. Bariko barabikora Burundi gusa, ni mu bihugu vyose mwarabibonye nivyo bariko barakora. Murumva rero yuko natwe tweza ngo tudadaze ngo nitwemere ko abarundi baza kandi babaje mu gihugu cyabo. Abarundi rero tuzemera ko baza, mugabo twamusavye yuko boza agateka kabo kubahirijwe, ntibakubagugwe, baze ku neza yabo, hanyuma natwe leta dushiye kubakira. Mugabe igitigiri ntaco yambwiye, sino kibashikiriza ubu kijya mubona ku mbuga ngurukana ubumenyi kumbure ni kinini cyane gitonya. Nzobashikiriza rero igitigiri mu nyuma. Wanabajije n'ibijanye n'imfashanyo ya Leta Zunze za Amerika, yuko yavuze ko igiye kuzirahagarika imfashanyo mu bihugu bimwe ku ntwaro ya Donald Trump. Icyo nomenya nuko abarundi turagira amataxe muri Leta Zunze za Amerika, bahagaritse cyangwa bakagabanya kuduha amahera nk'inkebuzo kugira ngo dukore twese dufise ingufu tubwize umwimbu dushobore kwimenya tutazeyinze. Turashima abadusahiriza ni vyiza, mugayo ku burenganzira bwabo ati tugiye kugabanya, niduheza natwe tuvuge tuti ntimugabanye. Uburenganzira bwabo
novuga yuko baba badukebuye natwe kugira tugize umwimbu.